Muy buenas noches, ijoro ryiza abakozi b'Imana bagenzi en el cuerpo místico. umubiri w'ibanga wa Kristo. Es una bendición y N'umugisha privilegio n'ihigwe grande bikomeye estar con kuba ustedes turi kumwe na en esta mwebwe ocasión muri uyu para mwanya compartir kugira ngo con ustedes dusangire unos namwe momentos de compañerismo umwanya w'ikiyago alrededor ku bijanye de la palabra de Dios n'ijambo y su ry'Imana programa n'integuro yayo correspondiente ihwanye a este tiempo final. na kino gihe c'iherezo. Sabemos Turazi que vamos a tener Uko una victoria en todas las tugiye labores kuronka que intsinzi mu hagamos, bikorwa byose dukora, las cuales siempre arivyo buri gihe las hacemos tubikora basados twisunze en lo que está prometido para ibyasezeranwe nuestro tiempo. muri kino gihe cacu. Siempre ahí Buri gihe está el éxito aho hariho intsinzi en cada edad muri y buri gihe ndetse no dispensación muri buri kiringo en que Dios mu vyo dirige las Imana yarongora ikatwereka igitegerezwa gukorwa. Niba hari ufise igitabo cy'ibihe by'ishengero ngaha byongeye n'igitabo cy'ibimatanijwe cy'ibimatanijwe n'icy'ibihe by'ishengero hagize uwo wagifise ngaha, reka dusome mu Bigalatiya igice cya 4. Ni vyiza yuko amakoraniro yose canke ibikorane byose baba bafise ibitabo by'ibihe by'ishengero, ibitabo by'ibimatanije ndetse n'imirongo mu bihugu byose. Sinzi niba Migere nkuko we yama afise ibikoresho byinshi, ariko nituza n'ibitabo byinshi. Mu Bigalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 haravuga hati: maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko muri abana bayo Imana yatumye mwe mu mwana wayo mu mitima yacu ataka ati aba data. Nicyo gituma utakira umugurano, ariko uri umwana wayo, kandi ko uri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Rero ni bangahe bazi igihe Imana yarungika umwana wayo Yesu Kristo? Ni igihe hashika ugushitswa kw'igihe, aho niho yamurungitse. Kuko Imana buri gihe ibintu byose ushobora gufata ivyicaro vyanyu. Byari byaravuzwe yuko yari kuzovukira i Betelehemu y'Iyudaya, kandi aho niho yategerezwa kuvukira. Nubwo nyina wiwe na Yosefu baba i Nazareti, ariko bategerezwa kuja i Betelehemu y'Iyudaya mu gihe aho mu buryo busanzwe bo batari kujayo, kuko hamwe n'umugore hageze igihe cyo kuvyara. Mbega ni gute yo kwiyunguruza akagenda n'amaguru canke akagenda ku ndogoba canke mbega n'ubuhe bundi buryo Migere? Nta bundi buryo bwari buhari kugira ngo agende akaja mu kindi gisagara. Namba ntiyagiye kuko bo bavyipfuza, ahubwo niko hari hamaze ugushitswa kw'igihe. Igihe cyari cyamaze gushika, kandi mu yandi majambo hategerezwa gushitswa ukuvuka kwa Mesiya i Betelehemu y'Iyudaya. Nuko urakoze cyane. Hariho ikindi cyanditswe 186 ngaho uherengaho ukabandanya Migere, ndakwinginze. 186
Hay otros pasajes. hariho ikindi cyanditswe Hay otros pasajes bíblicos hari ikindi cyanditswe cya bibiliya kivuga giti se cumplido. igihe Por kirashyitswa Isaías, por ahí. muri Yesaya ngaho igihe gishikijwe ibyo biri muri Marko ngaho ni muri Marko 1:14 1:14 Vamos, reka vamos a verlo reka aquí. turabe ngaha Marko 1:14 Gracias. urakoze cyane benshi Marko 1:14 1:14 al 15 de Marcos. 1:14 kugeza kuri 15 muri Marko igice cya mbere Dice, después que Juan fue encarcelado, Yohana amaze vino Jesús gushyirwa a mu Galilea ibohero predicando Yesu el ajya evangelio i del Galilaya reino de Dios. ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana abona ariko havuga ubutumwa bwiza bw'ubwami Diciendo, el ati igihe tiempo se ha ati igihe cumplido kirashyitse El reino de ubwami Dios bw'Imana se ha acercado. buri hafi y el reino de Dios se ubwami ha bw'Imana acercado. buri hafi Arrepentidos mwihane y creed mwemere en el evangelio. mwemere ubutumwa bwiza ¿Para qué tiempo fue que kubera yuko igihe fue proclamado? cyari cyaravuzwe Que el tiempo se había cumplido. igihe cyari kigiye gushyitswa En que el precursor y Jesús Ni- estaban kubera por yuko allí. igihe integuza na Fue Yesu encarcelado Juan. bari ngaho kandi Viene clamando Yesu we Yohana yari mu ibohero ariko Yesu yari karatangaza ko igihe cyamaze gushyitswa mbega icyo cyari igihe cyiki se había ya cumplido el imba hari tiempo hamaze gushyitswa para la venida del Mesías. hari hamaze gushyitswa igihe cyo kuza kwa Mesiya kandi ku bw'ibyo hari hamaze gushika igihe cy'ibuye rigumye imfuruka Entonces, con la cual es la piedra de corona ari ryo de la buye rigumye iglesia del imfuruka Antiguo Testamento ryo mu isezerano rya kera ndetse n'ishengero ryo mu isezerano rya kera ryari pueblo hebreo mu gihe cy'ibyagezwe y ku ihanga ry'abaheburayo kandi mu yandi majambo para el tiempo mu final gihe cy'iherezo del nuevo pacto mu isezerano rishasha de ndetse no mu kiringo la gracia cy'ubuntu tenemos la turafise venida del ukuza precursor kw'integuza de la venida del Señor, integuza yo kuza k'umwami el cual con su ariwe hamwe n'ubutumwa bwiwe con el kubera yuko mensaje siempre que trae el hamwe precursor, n'ubutumwa nibwo buri gihe que buzanwa n'integuza aquel aribwo al cual buteguriza él está uwo el camino. aba ariko arategurirwa inzira ariko arategurirwa inzira ategurirwa inzira n'ubutumwa nuko gutyo agahabwa ikaze n'ubutumwa ni ukuvuga ngo ubutumwa Es el que presenta nibwo buri gihe buha ikaze uba agiye kuza inyuma y'integuza kubw'ibyo Yohani hamwe n'ubutumwa bwe yaravuze ati he umwagazi w'intama w'Imana akura ibyaha by'abari mu isi urabe hamwe n'ubutumwa nibwo bwamuhaye ikaze hamwe n'ubutumwa kandi byongeye nibwo bwatangaje ko yaragiye kuza uwo yaravuze ati hagati muri twebwe hariho uwo mwebwe mutazi el cual es ari we primero que yo, ari y we es mayor que yo. ari we anduta niwe akomeye kunduta Está anunciándoles que va a yariko venir aratangaza ko hari hagiye kuza umwe ari we yari kuzobabatirisha mpwemu yera n'umuriro uno. Y cuando lo ve, kandi dice igihe que yo, yamubona yavuze ngo uwo niwe wa muntu urabibona hamwe n'ubutumwa bwarateguye inzira buteguriza ukuza k'umwami yariko buratangaza yuko hari hagiye kuza le dice que ese es el que los va a bautizar umuntu con Espíritu Santo y fuego. Le we dice yaravuze que yuko ese es azobatirisha mayor mpwemu que yera Juan. n'umuriro kandi yaravuze ko yari akomeye kuruta Yohani Y kandi se goza we de la yaranezerewe voz del esposo. yaranezerejwe n'ijwi ry'umukwe ni Mesiya Cuando le dicen, igihe yavuga le hablan acerca igihe bamubwira de uno ku bijyanye n'umwe kuri Yesu ku bijyanye na Yesu que bautiza ariwe yariko más arabatiza personas abantu benshi que él,
kumurusha hari abantu bariko bamukurikira, abantu akurikirwa n'abantu benshi kuruta aba Yohani. Yohani yaravuze ati umuntu ntashobora gukora ikintu na kimwe atabihawe n'Imana. Yohani Mutagatifu igice cya 3 umurongo wa 22 ukabandanya, haravuga hati hanyuma y'ivyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'i Yudaya, atebanayo nabo abatiza. Mu kindi kibanza naho haravuga ati nubwo Yesu atabatiza ariko abigishwa biwe bariko barabatiza. Yohani yarabatiza, kandi Yohana nawe yabatiririza ahitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu baraza bakabatizwa, kuko Yohana atari bwashigwe mu ibohero. Havyuka ibihari ku bigishwa ba Yohana no mu Yuda ku byo kwihumanura. Baza aho Yohana ari, baramubwira bati mwigisha, uwo mwari kumwe hakurya ya Yorodani, umwe washingira intahe, erega nawe ariko arabatiza, kandi bose baza kuri we. Yohana arabishura ati ntaco umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihawe kivuye mu ijuru. Ni mwebwe ubwanyu mushingira intahe yuko navuze ni si jewe Kristo, ariko natumwe kumwitangira imbere. Uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi w'uwo mukwe amuhagaraye iruhande amwumva, anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko ako kanyamuneza kanje karashitse. Ujya kwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Iyo yari ntaye nziza ya Yesu Kristo kubijanye ya Yohana Mubatizi kubijanye na Yesu. Ngaha biratwereka yuko Yohana namba ntiyagiriye ishari Yesu, naho bamwe biba muri ubwo buryo. Iyo burongozi w'iyobokamana runaka wakiriya gihe canke muri kino gihe cyacu, iyo umwe abaye umwigisha w'uwundi, Yohani we ramubatije, urabona mpwemu yaraje kuri we, yabonye ibintu byose byaje ku bukozi bwa Yohani. nuko mu nyuma uwo muntu yaragiye aravuga ubutumwa, kandi yaragize abantu benshi kuruta aba Yohana, kandi hajya abantu benshi kuri we, kandi yabatije n'abantu benshi kuruta Yohana Umubatizi. Ivyo byatuma haza ishari ku murongozi w'iyobokamana kiriya gihe cyangwa muri kino gihe cyacu. Ariko Yohani namba ntivyatumye haza ishari, inzigo, ariko we yarashinze intahe yuko uwo ari we mukwe, kandi we yaramwerekanye nk'umukwe. Murabibona, turabona uko hategerezwa kuba ihanga, ariryo ryari ihanga mugeni, canke ryari kuba umugeni w'uwo muntu w'iyo ntumwa. Rero iyo ni ntahe nziza cyane iyo Yohani yatanze kubijanye na Yesu. Iyo nyene nivyo Reverend Branham yakoze. We yaravuze kubijanye n'ibitegerezwa kuba mu gihe cyacu. Kandi yaravuze vyongeye, aravuga esa tampoco tiene la
na n'ubu ntawo Pero aquí lo podemos conseguir, Miguel, no te ayo preocupes. ngaha turashobora kukironka Miguel, ntibiguhangayikishe. Aquí Ngaha encontraremos tuzobona que el reverendo yuko Reverend Branham mu gitabo cy'ibimatanijwe dice aravuga que no habrá yuko dos aquí ntihazoba babiri ngaha mu gihe kimwe. y si así Hamwe fuera, bigenze gutyo entonces nuko el we presidente azokura, y el hermano nuko mwene data Branham nawe acishwe bugufi agende asubira inyuma. Por lo tanto, Nuko rero para nuestro muri kino gihe tiempo, cyacu hay muchas hariho cosas ibintu byinshi que tienen ari byo que suceder bitegerezwa kuba conforme nk'uko a las biri mu profecías, buvugishwa, conforme nk'uko a las biri mu visiones iyerekwa y profecías n'umuvugishwa que el Espíritu de ubwo Dios muhemu dio a w'Imana través del yatanze reverendo biciye muri William Reverend William Branham, y a través kandi byongeye binaciye apóstoles, mu ntumwa de Jesús mu ntumwa za Yesu y de los ndetse no mu profetas bavugishwa del bo Antiguo mu isezerano Testamento. rya kera. Y todo Kandi tiene que ibyo venir byose bitegerezwa kuza biciye mu murongo, con la palabra mu profética. murongo w'ijambo ry'ubuvugishwa, Porque no era kuko nada, uhoraho Señor, sin umwami que namba revele sus secretos a ntazigera sus akora ikintu na siervos, kimwe atibiye akabanga abasabyi biwe bavugishwa nawe. Ahora para Ubu nuestro rero muri kino tiempo gihe cyacu tenemos grandes turafise promesas amasezerano akomakomeye ategerezwa gushitswa, y como kandi Dios para kubera cada yuko cosa que Él ha prometido tiene un buri tiempo, kintu cyose Imana yagisezeraniye yasezeranye el gifise igihe tiempo cyacyo, para Él cumplir igihe cy'uko la visión de la carpa iyo izocitsa iyerekwa ry'ihema, y cumplir ubwo gutyo todo lo igacitsa que fue visto ibyo en la byose visión de la byabonywe carpa, mu iyerekwa ry'ihema. tiene que llegar. Iryo ritegerezwa kuba gushika. Reverend Branham we yagerageje kwigarurira iryo sezerano, Dice, haravuga yo no sé quién jewe será. sinzi uwazoba ari we. Hablando entonces Ni de ukuvuga ngo la aho yareka aravuga ku muntu, aganisha ku muntu. Cuando la gente Iyo no sé havuze quién ngo será, sinzi uwazoba ari we, no sabe si es hombre o mujer. o no, alguna ntituba otra tuzi cosa, ko ari pero umugabo cuando cyangwa dice umugore, que no sé quién será, ya se refiere a ariko una iyo persona. havuzwe ngo sinzi uwazoba ari we, Ni qué va a suceder. aha bariko haganisha ku muntu. No sé, N'ikizoba solamente sé que gusa esos icyo nzi ni uko truenos imituragaro tienen el irimwo misterio por cuya razón ibanga hubo aryo silencio del ryatumye cielo. haba agacerere mu ijuru. Por lo tanto, si Nuko escuchamos rero la voz hamwe de los twumvise siete ijwi truenos ry'imituragaro que ngo ariryo le jwi rya Kristo, el ángel marika del w'inkomezi Espíritu mpemu Santo yera viniendo aje y ariko hablando, aratuvugisha, entonces nuko vamos gutyo a saber tuzotahura lo que es icyo ari cyo ese iryo secreto. banga canke ibanga aryo ryatumye haba agacerere mu ijuru. Vamos a saber Tuzomenya, tugiye kumenya cuál es el contenido ibiri del mu séptimo kimatanijwe secreto c'indwi, que arivyo vamos a vyatumye haba decir. agacerere mu ijuru. ¿Qué es lo que Ari- dice o muestra el séptimo y- sello cuando fue abierto? icerekana ikimatanije c'indwi. Ibindi byanditswe biravuga yuko ikimatanije c'indwi ari iki no kuza k'umwami. Mu yandi majambo ni imituragaro indwi gusa niyo izomenyekanisha canke izotanga ubumenyi ku bijanye n'iryo banga. Mbega imituragaro indwi ni iki? Ni ijwi rya Kristo, ijwi rya mpwemu yera mu vyahishuriwe igice c'icumi. Ni marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, ni wa wundi marayika w'isezerano, ari we yatanze yahaye kwidegemvya ihanga ry'abaheburayo.
ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'ibimatanijwe, ngaho haravuga no ku rupapuro rwa 59 byongeye naho nyine aratubwira kuri uwo mumarayika w'inkomezi ariwe marayika w'isezerano, intumwa ya Isirayeli. Buri rero harabandanya havuga nkumbure n'iki gihe aho hagaragara uwo muntu akomeye cyane ariwo twakomeje kuba turindiriye. nkumbure buno bukozi aribwo bwagerageje kugarurira abantu ku ijambo. nkumbure buno butumwa aribwo bwagerageje kugarura abantu ku ijambo, bwabaye urufatiro. nimba bimeze gutyo nuko gutyo tuzobireka gutyo. ubukozi bwa Yohana Umubatizi bwashyizeho urufatiro ku kuza k'umwami. yabaye umuvugishwa ntumwa, ariwe yari yaratangajwe mu gihe gihwanye no kugaragara ko kuza k'umwami. yari karatangaza ukuza k'umwami, iyo icyo ko byari bigiye gushyitswa muri icyo gihe, kandi Yohana ntishwe n'ubusaza. Yohana naho yapfuye, we yari mu ibohero, ari mu ibohero yararungitse kubaza Yesu igihe abigishwa biwe yararungitse abigishwa biwe bakamubaza ati nimba ari we yarakwiye kuza canke abakarindira uyundi. rero ngaho we ntiyari yiteze ko yari ntiyari yiteze kuguma mu gasho. mwibuke yuko Yohana yarizera ukuza k'ubwami, ukuza k'umwami n'ibindi bintu nk'ibyo. nkumbure we ntiyizera, ntiyari afise ubumenyi bw'umwuzuro ku bijanye n'integuro yari igiye gukorwa no kuza kwa Mesiya. abayahudi n'abarongozi n'ivy'iyobokamana bari barindiriye Mesiya kugira ngo agaragare muri ubwo bwami muri icyo gihe, ariko ntibari bazi ku bijyanye n'uko yari gupfa. buno bukozi bwagerageje kugarurira abantu ku ijambo bwabaye urufatiro. nimba bimeze gutyo nuko gutyo tuzobireka gutyo ibihe bidashira, ni ukuvuga ngo ibihe byose. namba ntihazobaho babiri ngaha mu gihe kimwe. hamwe bigenze gutyo we azokura, nanjye nzocishwa bugufi. bya bindi nyene Yohana yavuga. rino banga ry'ikimatanijwe c'indwi namba ntiryahishuwe kuko yabaye imituragaro ndwi yaturagaye, kandi ngaho ibyo biratunganye kuko nta muntu n'umwe yamenye ku bijyanye n'ibyo, namba ntivyigeze vyandikwa. nuko gutyo turi ku iherezo. rero ivyasezeranywa byose kugira ngo bishitswe tuzobibona bishikijwe. namba si ikintu Mpwemu Yera azogishitsa igihwanya na kino gihe. nkuko Mpwemu Yera nyene ubwiwe yakomeje kuba ariko arakora mu gihe cyo mu kindi, Kristo muri Mpwemu Yera yakomeje kuba ari mu ishengero ryiwe ariko arashitsa integuro canke umugambi wa buri gihe, ijambo ryasezeranywe rya buri gihe. kandi mu yandi majambo yakomeje kuba ariko arashyitswa integuro y'Imana muri buri gihe hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. uwo Mpwemu Yera nyene uwo Kristo niwe Kristo mu mubiri we wa kimarayika. marayika w'isezerano mwe yaherekeza ihanga ry'Abaheburayo, ariwe yaherekeza Mose, yaravugisha Mose, kandi
turabona igihe kimwe kuri yakobo yaramugumbiriye ntiyamurekwe kugeza uwo mumarayika amuhaye umugisha ariwe yari Kristo. Yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, yakomeje kuba ariko araduga mu ishengero ryiwe mu ntambwe kuja mu yindi, avugisha ishengero ryiwe biciye mu ntumwa ziwe. Kandi muri kino gihe cyacu naho araduga mwe muyera araduga aduga mu gihe cy'ibihe rigumye ifuruka, kandi ngaho niho duhamagariwe, kandi turaduga mu gihe cy'ibihe rigumye ifuruka. Icyo ni igihe aho mwe muyera azoba ariko arashyitsa amasezerano yo muri kino gihe cyacu, aribyo bitashikijwe mu bindi bihe, kuko ibyo ntibyari ibyo mu bindi bihe. Rero Reverend Branham yabonye waragiye kuza, kandi icyari kigiye kuza, we yagerageje kwigarurira ayo masezerano, ayizera, agerageza kuyashitsa, arakora kugira ngo gutyo bishitswe, ariko namba ntibyari iby'igihe ciwe, kandi mu yandi majambo namba ntibyari gushitswa mu gihe ciwe. Rero mwitegereze isezerano ryo kuza kw'integuza mwe muyera yarabishikije hariyo imyaka 2000 irarenganye muri Yohana Umubatizi. Nuko mwe muyera ikoresha abantu mu gushyitsa ibyasezeranwe. Asezeranwe ukuza kwa Mese yabishikije mu muntu yitwa Yesu, kandi uko niko byakomeje kuba mu bihe byose. Yarasezeranye kuri Isirayeli ukwidegembya kuyanga ry'Abaheburayo bave mu buja bwo muri Egiputa, byarashikijwe ikoresheje umuntu yitwa Mose, kuko ukorana n'Imana n'ikiremwa muntu. Abakorana n'Imana nk'abakorana n'Imana twakomeje kuba turiko turakora dukorera umwami, kuko twarahawe amataranto. Hari irindi jambo bakoresha mina nk'ibintu by'amafaranga n'ibintu n'ibindi. Ibyo twahawe ni nk'umuntu w'umutunzi yahaye amahera umwana wiwe, atigenda tugire ubucuruzi, dushireho ugucuruza. Se yaramufasha, umwana agakora, nuko gutyo bashiraho ubucuruzi bukomeye cyane. nuko umwana aravuga ati buno bucuruzi, ati jewe turakorana na papa, ariko niyapfa mbega bizosigana nde? Bizosigana umwana. Kuvuga ngo umwana yari karakora ariko yikorera, ariko atanabitahura. Hari ikibanza cy'ingirakamaro cyane, hari ibibanza by'ingirakamaro cyane bitoduca hejuru mu nteguro y'Imana muri kino gihe cyacu. Murabe muri kino cyanditse hari ikindi kibanza, haravuga ku rupapuro rw'amajana 71 mu gitabo kibimatanijwe, haravuga ibyo ni igihe yari kagerageza gushira umugozi mu karato k'umwana, sinzi ko mwe mubyita n'umugozi, akarase, mbega babyita gute? Bakita gute akarato gafise imigozi? Ni imigozi canke amarase? Ako karato gashushanya ihanga ry'igihe c'indwi, ihanga ry'abapantegoti. Nuko yarabwiwe ati namba ntiwigishe ibintu by'indengakamere kuba bebe abana b'abapantegoti, bareke. Nuko gutyo nige murabibona, Eliya yarabwiwe ati bareke. Nuko mu yandi majambo ubukozi bwa Eliya bwararetse igihe c'indwi.
Entonces me colocó en un lugar nuko muy alto, anshira mu kibanza cyo en un hejuru lugar muy alto, mu kibanza elevado, gitaramutse donde había una reunión ahariko que habera parecía igikorane carpa o nuko una especie de catedral. mbona ihema cyangwa ikindi kintu kimeze nka No katedrali podía definirla como rero una ntihari carpa, gushobora kuvuga yuko ari nk'ihema ahubwo una especie de catedral. ikintu kimeze nka cyari ikintu kimeze nka katedrali ni ukuvuga ngo ryari rifise uburanga bw'ihema n'ubwa katedrali rero ryari rinini byongeye Y kandi él we siempre trató buri gihe yamye de agerageza conquistar kwigarurira esa promesa. iryo sezerano Porque él lo que vio allí kubera yuko ibyo yabonye hariya byabaye ibintu byari rininiya todo lo que él había visto no era comparable con lo que él vio en ese lugar. kuko ibyo yabonye ngaho ntihari kubigereranya ibyo yabonye muri icyo kibanza nditegereza nuko mbona akabanza gatoya kandi uwo mucyo uwo mwebwe mwabonye ku ifoto wari kuvugana n'uyundi wari kuvugana n'uwundi hejuru y'aho narindi waragurutse uvaho narindi uja kwihema ndabwirwa ati tuzohurira ngaho uko kuzohora gukwirwa kwa gatatu kandi ntuzubibwire umuntu n'umwe rero gukwirwa kwa gatatu mwebwe murabibona kuzo kwigaragaza mu mwuzuro wako wose hehe mwihema rinini karpa katedrali kandi gukwirwa kwa gatatu guhwanye n'umuzuko wabapfiriye muri Kristo ndetse no guhindurwa ko bari hari bazima igihe ka gafi ariko kari kapfuye kari mu mazi kamara igice cy'isaha imana yaramubwiye ati nakubwiye yuko imana yuko hari hagiye kwigaragaza ubwiza bw'imana mu muzuko nubwo kari agafi uwo n'umuzuko wakozwe n'imana rero ubwo bwari ubwiza bw'imana bwari bwigaragaje ibyo byari ishusho n'urugero ku muzuko wabapfiriye muri Kristo byongeye nk'umuzuko wa Lazaro nabyo ni ishusho n'urugero ku muzuko wabapfiriye muri Kristo aribyo bizokogwa na Eliya bikorwa ku munsi wa kane ku munsi wa mbere ni igihe cya Weseley, umunsi ugira kabiri ni igihe cy'abapantekote, umunsi ugira gatatu igihe cy'ibihe rikomeye n'imfura igihe cya kane. murabibona hari Kanoni Sabino we yarambwiye ati uko ni gukwirwa kwa gatatu aho n'igihe inkota yajya mu kiganza. inkota ishushanya iki? Ijambo ry'Imana. hariho ibintu bitatu biherekeza gukurwa kwa gatatu. kimwe muri ibyo cyugurutse ejo, ikindi cyugurutse uwo munsi, harasigaye ikindi kitashoboye gusobanurwa kuko ntashoboye gusobanukirwa kuko cyari mu rurimi ntarinzi. we ntiyagisobanukiwe, ntiyashoboye kugisobanura kuko ni nko na wowe iyo ubwiwe ati wowe kumva hagiye kuvugwa ikintu cy'ingirakamaro cyane, hagiye guhishurwa ibanga, nuko wowe ukamenya yuko hagiye guhishurwa ibanga, nuko wowe ukaza kugira ngo wumve uguhishurirwa kw'iryo banga. ryuguruwe rihishuwe rigahishurwa mu gishinwa. mbega wewe wotahura iki? nta kintu na kimwe wotahura. nuko rero uko niko byamugendeye. ntibyabaye mu gishinwa, ntibyavuzwe mu gishinwa, ariko byavuzwe mu rundi rurimi we atarazi, ariko we yari ngaho ahagaze kandi yarabibona. uko no gukorwa kwa gatatu iby'ubo ikije, kandi mpwemu yera mpwemu w'Imana ni ukuvuga ngo mu ijuru byategerezwa kuba agacerere. ara mpwemu yera azoba ari ngaho mu gushitswa, kandi niwe azokora ugushitswa kw'iryo yerekwa. mpwemu yera muri Yohana Umubatizi yashikije isezerano ryo kuza kw'integuza.
estuvo en Juan we cumpliendo la promesa. yari muri yohani ariko arashyitsa Y isezerano. por eso todo lo kubw'ibyo que ibyo yohani byose yakora en todo su mu ministerio bukozi bwiwe bwose no era una obra humana, nticyari igikorwa era cya una obra kimuntu, cyari igikorwa de Dios igikorwa por medio del cy'imana Espíritu biciye Santo, muri mpwemu yera. usando a Juan el Bautista. Por eso en una ocasión ariko akoresha yohani Jesús umubatizi. pregunta, rero igihe kimwe yesu yarabajije abarongozi b'iyobokamana imbere y'abantu ati umubatizo wa yohani ¿es de los hombres o mbega es de Dios? wavuye mu bantu cyangwa wavuye O ku sea, mana? es de- ni ukuvuga ngo de los hombres wari o es de uw'abantu cyangwa yawuhawe n'abantu cyangwa yawukuye ku mana. Dios? Si decimos hamwe tuvuze que es de Dios, yuko va a decir, wavuye ¿y ku por qué mana, ustedes no creyeron y se yoca bautizaron? tubwira ati kubera iki none mwebwe mutizeye mubatizwe. Si decimos que es de hamwe los hombres, tuvuze yuko yari uw'abantu, abantu bizera ko yohani umubatizi yari umuvugishwa nabo boshobora kudutera amabuye ati ntabyo tuzi. y ahora rero era una obra de cyari Dios, igikorwa cy'imana efectuada por el Espíritu Santo a cyari través de Juan el cyakozwe Bautista, na mpwemu yera biciye muri yohani umubatizi. mpwemu yera ikarashyitsa isezerano del precursor, ry'integuza precursando, iteguriza preparando el itegura camino inzira al Señor, itegurira inzira umwami, preparando un pueblo, itegura ihanga, afise ihanga bien rigavye conocedor bazi neza de lo que Dios había prometido icyo Imana para yari el yarasezeranye muri icyo y gihe. dándoles a conocer nuko gutyo y confirmando yarabamenyesheje que lo que Dios yemeza ha yuko prometido icyo Imana yari en cuanto a yarasezeranye la venida del Señor, mu bijyanye no es para kuza aquel k'umwami muri kiriya gihe, tiempo, y que kandi está en medio de ellos. yari hagati muri bo. Y después Juan dice, nuko nyuma y yohani Juan yaravuze dice, yohani yo no sé yaravuze quién es, ati sinzi uwo ari we, no lo conozco, ati ntawe nzi. pero ya después ariko cuando lo nyuma bautiza, igihe yamubatiza yo no lo conocía, yaravuze ati jewe ndamuzi. ariko pero entonces les nuko presenta gutyo al Señor. yorerekanye umwami. Él es el que les bautizará con Espíritu Santo y uwo fuego. niwe azobabatirisha mpwemu yera Y si la n'umuriro. gente estaba buscando y kandi esperando abantu bariko bararondera barindira umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro bari gukurikira yohani, ariko yohani llegó hasta donde tenía que llegar. yageze aho Bautizar yategerezwa la gente gushika, y yarabatije anunciar abantu que abatangariza después yuko venía nyuma yiwe hari hagiye kuza uyundi. el bautismo en umubatizo Espíritu Santo muri mpwemu yera nos da uduha el nuevo nacimiento, amakuru kuvuka gushasha, el cuerpo angelical. uduha umubiri wa kimarayika. Y por consiguiente, kandi mu yandi produce majambo una uwo uzana transformación interior. uguhindurwa kw'imbere. Pero luego ariko mu tenemos la nyuma turafise promesa isezerano de que vamos a yuko recibir tuzoronka una transformación uguhindurwa gufatika, física, un nuevo cuerpo umubiri mushasha físico pero ufatika glorificado. ariko wahawe ubwiza. Bajo el ministerio de quién Mu vendrá bukozi- esa ni mu bukozi promesa bwa nde de hazoza cumplimiento? iryo sezerano Del ministerio del hazoshikizwa No vino, ya se fue. urabona ni mu bukozi bw'integuza, urabona ni mu bukozi bw'integuza ubu yaramaze Los kugenda. discípulos de Juan el Bautista podían abigishwa ba yohani umubatizi bo bari gushobora kuvuga Vamos a esperar ati Juan. tugiye kurindira yohani decir, aunque murió, naho yapfuye pero él va a resucitar, ariko agiye entonces vamos a kuzuka nuko recibir gutyo tuhakire mpwemu Esa yera transformación ngo guhindurwa que va a ariko venir. ko ari kugiye kuza. Pero ariko Juan yohani había enseñado yari que yarigishije el que vendría después yuko de él, yari yarabigishije yuko ari ugiye kuza inyuma yiwe ari we yari kuzoba, ni ukuvuga ngo ari we yari ugiye kubwira yaravuze ati uwo niwe muntu we yaramwerekanye akoresheje ijambo ryiwe. ijambo rya yohani niryo ryerekanye yesu. y ahora la palabra ubu rero del ijambo precursor ry'integuza del que vendrá iba yaragiye después kuza de la inyuma que yiwe vendrá, Reverayiramu Buranamu, inyuma ya esa Reverayiramu palabra Buranamu. será la que iryo jambo niryo rizomwerekana, será la que niryo estará dando testimonio rizomushingira intahe de quién será. uzoba ari we, Estará dando testimonio rizoshinga intahe de en quién y'uwo ari we vendrá el Espíritu Santo, azozamwa mpwemu yera cumpliendo ariko arashyitsa las cosas que ibintu están prometidas. byasezeranywe. Por lo tanto, nuko Dios rero imana va a cumplir izoshitsa lo que él prometió. ibyo yasezeranye. Y ya hemos visto kandi que twabonye siempre yuko que buri se gihe cumple lo que Dios prometió, iyo imana el isezeranye Espíritu ikintu ni Santo mpwemu yera cumpliendo ishitsa lo que prometió. icyo yasezeranye. persona dice, no, abantu bamwe bashobora kuvuga un ati hombre que está haciendo n'umuntu eso, aba ariko no? arakora ibyo, ariko namba ni mpwemu w'imana Usando ese hombre ibi iriko irakoresha uwo para muntu cumplimiento kubwo gushitswa de esa promesa. kw'iryo sezerano.
ubu rero mpemu yera ategerezwa muri kino gihe cy'iherezo ategerezwa gushitsa icyo yasezeranye. Ntashobora gucereza icyo yasezeranye. Kubw'ivyo murabe igitegerezwa gukorwa. Icyo kitategerezwa gukora muri mwe mwira kugira ngo ashitse iyerekwa ry'ihema, kandi ndetse n'ayo mayerekwa yose ahwanye no ku munsi w'iherezo. Jewe ndasoma icyanditswe, mwebwe namwe muraza kumbwira urupapuro biriko. Nimwitegeze mwebwe igihe umwe muyera dufise, igihe azogera ubwo yambara umubiri uri hagati muri twebwe mu buryo bwa mwe muyera, igihe azogera ubwo yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, nuko gutyo natwe tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. 134. Reka turabe ahandi ho haroroshe cyane. Mutekane sindiko ndatange ikizamini uyu munsi. Hange ndababwiye ko turiko turakora ikizamini. Mwoca muronka impamyabushobozi diplome. Ariko mwe murazi diplome yariyo umubiri umushasha. Igihe tuzoba dufise umubiri mushasha, aho tuzohabwa amanota, tuzohabwa amadiplome dufise amanota yo rwego rwo hejuru. Muri ico gihe nyene ubwo Sekibi amanuka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mwe muyera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Ni 146. Reka tugenda ahandi hano. Bizoba igihe Antikristo azoza mu mwuzuro wiwe wose, Imana nayo izoza. Bizoba igihe Antikristo azoza mu mwuzuro wiwe wose, Imana nayo izoza mu mwuzuro wayo wose kugira ngo iducungure. Amajana 256. Murayibona, murazi hariho bamwe bananiwe, bigaragara ko byari bigoye, ariko begereje. 300 n'ikindi 350 na mwe mudafise nk'iki gitabo nyene ivyo ntimwobibona. 352 paragrafu ya nyuma ngaho niho havuga no ku rupapuro. Ariko igihe umwami wacu azogaragara ngaha ku isi, azoza aje kw'ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba mu mwuzuro ari Emmanuel, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Aho hari itandukaniro rikomeye hagati y'abo babiri, ni ukuvuga hari itandukaniro hagati ya Kristo ndetse na Antikristo. Ibyo biro aho haroroshe. 256 aho haroroshe.
Ahora no. Y notaron que dije que uno de kandi esos ángeles era matahura mirado. yuko Me pareció nababwiye umwe muri abo bamarayika Estaban yaratandukanye en una n'abandi constelación con tres a cada lado. yagaragariye atandukanye n'abandi bari mu mugwi batatu ku ruhande, umwe ari hejuru, rero mparuye mva iburyo ngana ibumoso. Uwo yari uw'indwi, yari umumarayika w'indwi, kandi uwo yarakayangana cyane, yasigura byinshi kuri jewe. Nababwiye yuko yari afise igikiriza kininiya kandi yari karaguruka agana iburasirazuba, kandi nababwiye yuko yarandugije. Muravyibuka. Ubu rero ntihari uwo yari afise ikimatanijwe c'indwi, arico cyagumye nk'ikibazo mu bwenge bwanje, ubuzima bwanje bwose. Igihe yaguruka umumarayika w'indwi w'igihe c'indwi kugira ngo aguruka agana mu buseruko, we yarageze muri Egiputa. Nuko ngaho yarategetswe yuko yohagararira ngaho atoshika muri Isirayeli, ariko umumarayika we yoshobora kugenda kuguruka mu buseruko atakibazo na kimwe gihari. Rero muribuka yuko abo bamarayika baguruka bava mu burengero baja mu buseruko, kandi uwo niwe yari afise ikimatanijwe c'indwi. Nuko rero hariho umwe gusa azomenyekanisha ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, kubera yuko we niwe afise ikimatanijwe c'indwi. Nuko rero ikimatanijwe c'indwi, ugushirirwa kw'ikimatanijwe c'indwi n'imituragaro ndwi niyerekwa ry'ihema, ibyo byose birihuje, biri kumwe, kandi ntihashobora gushitswa ikintu kimwe hadashikijwe ikindi. Naho mu mwanya hazoshitswa umwanya umwe hazoshitswa icya mbere n'ikindi cya kabiri, ariko byose bizoshika kugushitswa mu mwuzuro. Nuko rero tuzovuga ati mpwemu yera azoba ariko arakora mu nteguro y'ihema rinini Kalpa Katedrale, aho we azokwigaragariza, aho izokwigaragariza mu mwuzuro wayo wose, kubera yuko buri gihe ibikorwa by'Imana bikorwa na mpwemu yera, ni marayika w'isezerano. Kandi mu yandi majambo, nkuko hakozwe igikorwa muri buri gihe, mpwemu yera akora igikorwa biciye mu gitwikizo cy'umubiri muri buri gihe, uko niko bizokorwa. Mpwemu yera azobikora ku munsi w'iherezo. Kandi reka turabe ugushitswa kw'ico gikorwa. Azoba ari igikorwa atari ca kimuntu, azoba ari mpwemu yera hagati mu biro nk'abantu. Igikorwa c'Imana buri gihe gicikisha ukuri biciye mu biro nk'abantu, ariko aba ari igikorwa c'Imana, kandi ko niko buri gihe vyakomeje kuba bimeze, kandi ko niko bizotegezwa kuba bimeze, kuko Imana namba ntihindura uburyo bwayo bwo gukora. Mutegereze hariya mu gihe cya mwene data Branamu. Reka tugende ku rupapuro rwa 12 mu gitabo c'imirongo. Aha naho nyene haragoye, ariko ndabahaye umurongo, ariko sinza kubaha paragrafe. Reka tuje ku rupapuro rwa 12, haravuga ati paragrafe 95 na 96. Dutegerezwa gusoma hano ngo tubone urupapuro rukurikira. Reka turabe, haravuga hati kizoba ari ikintu cy'ubwiza. Urupapuro rw'imbere ariko haravuga ku bijyanye n'ihema, haravuga mwene data Bronze
ndizera y el heraldo de su yarayitwaye venida lo llevó, dice llevólo. haravuga ngo yarayifashe Esa ayitwara. no es forma de acá de nosotros. Abo- Yo pienso la voz de sanidad lo tendrá este próximo mes, o sea, fue publicado la visión de la carta. Está aquí hablando en el haravuga 1956. ariko abivuga mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na gatandatu, Y es kandi una cosa grande. icyo ni ikintu gikomeye. Y es una cosa Iki grande. ni ikintu Estoy gikomeye. seguro que jewe nuestro Señor Jesús ndazi neza yuko umwami se está yesu preparando para ariko hacer- aritegura para hacer- kugira ngo akore, hacer algo. uvuga ngo kugira ngo Y akore yo casi ikintu. no puedo jewe esperar nkumbure sinshobora para kurindira entrar a esta carta. kwinjira muri iryo hema, Y va a hacer kandi alguna cosa hermosa. hazokorwa ikintu Y yo solo cy'ubwiza, sé kandi que jewe lo va a icyo hacer nzi nzi yuko ibyo poco bizokorwa antes de su mbere venida. yo kuza Y yo kwiwe, siento que kandi nosotros jewe ndumva somos yuko parte twebwe de- turi igice ciwe, Y ahora vean, igice cyaryo. Nge murayibona muchas veces inshuro el otro nyinshi. párrafo dice, Ikindi muchas gice haravuga ngo veces mu nshuro nyinshi está escrito entre medio de las líneas. Para nosotros byaranditswe ahí, hagati mu mirongo. entre líneas. Kuri twebwe turavuga ngo hagati mu mirongo, Como cuando se habla, kuko se iyo escribe havuze, algo, iyo handitswe pero ikintu que detrás de ariko la letra hagati mu hay ndome ngaho otro significado haba hariho adicional. harashyirwaho izindi nsiguro zongeweko. Por ejemplo, cuando se nk'akarorero dice iyo havuzwe ati umusukoni uzotoha, lo literal es mu buryo bufatika ni igiti kiba gitoshe, ariko insiguro zitangwa niko Isirayeli izoba igihugu cidegembya gifise ubwigenge. obtengamos nuestra Igihe carpa tuzogira grande ihema y yacu la paremos en rininiya, alguna parte, nuko entonces tukaba tomaremos el tiempo para hablar mu kibanza de runaka, esas cosas tuzofata que igihe están kugira ngo gutyo tuvuge entre ibintu las líneas. biri hagati mu Entre mirongo, ni líneas. ukuvuga ngo biri hagati mu mirongo. Observa la Mwitegereze resurrección umuzuko, de las cosas, twitegereze umuzuko cómo ndetse se n'ibindi mueve bintu allí. ubyo bizobera ngaho. Y ahora Rero ya sabemos que va a twamaze haber kumenya algo yuko de hazoba resurrección ikintu ku y que muzuko, se va a mover kandi allí. yuko bizobera ngaho. de todo eso, Ibyo bintu byose También hay byongeye promesa hariho n'isezerano de que va a venir yuko un tiempo hagiye en que kuza igihe aho miembros del cuerpo abagize que le faltan a las umubiri hariho van a ibice ser by'umubiri creados. bizoremwa, Y con la resurrección, ndetse hamwe n'umuzuko el que tenía ufise una pierna menos nk'ukuguru va a kugufiya resucitar en cuerpo azozuka mu con dos mubiri ufise amaguru abiri. Nk'umuntu afise ukuguru kumwe azozuka mu mubiri ufise amaguru abiri, umubiri wahawe ubwiza. en la kandi transformación no mu guhindurwa byongeye nkobura ukuboko cyangwa ukuguru al ser transformado ahinduwe, hay cosas a tener. nuko gutyo azoba afise umubiri wuzuye, umubiri mushasha uhoraho, umubiri wa gisore kandi wahawe ubwiza. Pero también ariko vyongeye el mismo cuerpo umubiri mortal, ufadika personas upfa, que falten alguna abantu parte babura del cuerpo igice cy'umubiri vyongeye bizogarugwa. todas esas cosas Ivyo bintu byose van a estar siendo bizoba manifestadas biriko biragaragara mu gushitswa de la mu carta, gushitswa kwiyerekwa ry'ihema, en donde el Espíritu aho Santo mwe va a mu estar yera obrando. azoba ari ngaho ariko arakora. El reverendo William murabere Branham, Branham yabonye inkingi y'umuriro yiyunguruza agana mu kindi kibanza, kandi vyongeye él descendió con el ángel a ese lugar. yabonye umumarayika Por amanuka lo tanto, muri ico kibanza. va a ser algo grande. nuko rero azoba ari ikintu gikomeye cyane ibizoba biriko biraba ngaho. Ahora vean, antes rero murabe mbere yo kugenda adentro del lugar, indani muri ico el kibanza, reverendo Reverend Branham Branham we ariko arabona maravillas abona que ibitangaza estaban vyari ngaho sucediendo. biriko biraba. O sea que ni ukuvuga ngo namba no es el ministerio ntibwari ubukozi del reverendo William bwa Reverend Branham, aunque es el nubwo ministerio bwari ubukozi bwa Eliya. por eso kubw'ivyo we yaravuze. miren aquí la murabe hano ku página rupapuro 136 rw'136 del libro de citas mu gitabo c'imirongo dice haravuga
le hacen la pregunta. bamubajije ikibazo Dice la novia haravuga ati mbe umugeni imbere yuko Yesu aza mbega we azoba afise ububasha bwa mpwemu yera kugira ngo akore ibitangaza byo kuzura abapfuye n'ibindi bintu nk'ivyo n'imvura y'urushana, kandi iyo mvura y'urushana ku 144 by'abayahudi bazoba bafise ibyo bintu byose. Gusa turindira ukuza rero imvura y'urushana 144 by'abayahudi. Oya, uwo ni Eliya na Mose. Aho niho ibitangaza bizokoreka. Pero ibintu ibyo abantu bakomeje kuba bariko bararondera abapanegoti barindira ibitangaza, ariko ivyo aho bizokorekera mu kwezi kwa Mose na Eliya. Gusa turindira ukuza ku mwami, we azananye n'abandi n'abamarayika biwe. Nuko rero ni mu bukozi bwa Eliya wa gatanu ndetse na Mose agira kabiri niho ibitangaza, niko Reverend Branham avuga, aho niho ibitangaza bizokorekera. Nuko rero Eliya azogaruka, nzosubira guca muri aya makanda, muri iyi nzira y'ubukozi, iyindi ncuro, bundi bushasha, inshuro igira gatanu. Ni mpwemu yera mu bukozi bwa Eliya ahazoba ariko arakora, avuga ariko arakora, avuga yuko azosubira guca bundi bushasha muri iyo nzira, muri ayo makanda y'ubukozi. Kandi byongera kuri papuro rw'166 haravuga hati hazoba irindi kanguro. N'ikibazo, mbega hazoba irindi kanguro? Tuzobona ikindi gihe. Gusa ndibuka iburengerazuba hazoza uje ku ifarasi yera, tuzosubira guca muri ayo makanda iyindi ncuro, ikindi gihe. Iryo ni isezerano. Nuko rero umugisha ukomeye cyane n'uburengerazuba, kandi igihe cy'indwi cyaramaze kurangira. Rero aho hashikijwe icyo gihe cy'indwi hariya muri Amerika ya ruguru, ubu gusa arasigaye Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo gutyo hashikirizwemwo ayo mayerekwa, ubwo buvugishwa. Nuko rero uko mpwemu yera yiyunguruje, mpwemu yera Kristo muri mpwemu yera mu gihe ujya mu kindi, ndetse no mu gihugu ajya mu kindi gihugu, mu mugabane umwe ajya mu wundi mugabane, muri Amerika ya ruguru ajya mu kindi kibanza. Nuko rero igihe tuzokumva imituragaro ndwi, havuga yuko yari mu rurimi we atarazi, nuvuga ngo yarimukiye mu kibanza hariko haravugwa atari icyongereza. Nuko rero gukorwa kwa gatatu kuzoba kuriko kuragaragara kuvugwa mu rurimi rwo mu gukorwa kwa gatatu. Hazoba hariko haravugwa ijambo, iyo mituragaro izoba iriko irumvikanisha amajwi yayo, ni ukuvuga ngo Kristo, marayika w'isezerano, mpwemu yera, marayika w'inkomezi mu vyahishuriwe igice c'icumi, hazoba ariko aravuga bundi bushasha mu ishengero ryiwe, mu gihe gishasha, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kandi ngaho niho hazokwigaragariza iyerekwa ry'ihema, kandi ngaho mu yandi majambo hazoshikirizwa ivyo byose byasezeranywe gukorwa, canke ivyo byose bibonwa na Reverend Branham ko kwari kuzoba ari bizoba ariko bikorwa na mpwemu yera muri iryo hema rini Karampa Katedrali. Ariko mpwemu yera ategezwa gukora kwigaragaza kubwo ukubakwa kw'ico kibanza vyongeye. Nuko rero hazoba hari mpwemu yera ariko ariyunguruza, nimba vyarabaye mu gihe cya Luteri, mpwemu yera muri Luteri yariko arakora mu mugambi. Rero uwo wari umugambi wa Luteri,
byagaragara ku bantu, ariko wari umugambi wa mpemu yera muri icyo gihe. Niba byarabaye mu gihe cya Wesley, twarabonye mpemu yera biciye muri Wesley. Hamwe nk'iyo byari kuba muri Wesley, twabona mpemu yera ariko arakora muri Wesley, ariko arakora umugambi wo kubaka kw'ihema rinini Katedrali. Hamwe bibaye mu gihe cya Reverend William Branham, twabona Reverend William Branham hamwe n'uwo mugambi w'ihema rinini Katedrali ari imbere yawo, hamwe n'abakozi bariko barakora iryo nyubako ry'ihema. Ariko we yaragerageje, ariko ntiyashoboye kwigarurira iryo sezerano, nticyari igihe ciwe, ntihari umugisha wiwe. Ane ngaho mu gice ku rupapuro rwa 12 aho sinza kubaha umurongo. Vamos a ver si encuentro esta página aquí. Tugiye kuraba nimba muza kubona umurongo. En la última página de este librito, y yo creo que ustedes lo tienen. N'umurongo wa nyuma wa kano gatabo, bizoba nkuko byavuzwe. Bizoba nkuko byavuzwe mwerekwa ry'ihema. Yerekwa ry'ihema. Canke yerekwa ry'ihema rizoba nkuko ryavuzwe. Bizoba nkuko byavuzwe. Dice tenía que ser Dios y su obra. Tegezo kuba ari Imana n'igikorwa cyawe, nta rurimi na rumwe ushobora kubivuga. Jewe ubu nditeguye kubw'ubwo bukozi. Ivyo kuba ndavyize nzobishikako. Aha, ikaravuga kuyerekwa ry'ihema, yavuga yuko aho kwiye nk'abantu 20,000 aharuye nkuko yaribonye. Uvuga ngo ubukozi bwa Eliya wa kane bwategerezwa kwizera ubukozi bwa ubukozi bwa gatanu. Yifuza gushika ubukozi bwa kane bwifuza gushika ku bukozi bwa gatanu, ariko buri gihe n'Imana ikora ubukozi ikoresha ngaho, nuko mu nyuma ikoresha igomba gukora ikoresha ubukozi bushasha mu kindi gitwikizo. Igomba gukoresha ubwo bukozi mu bundi bushasha, ikoresha ikindi gitwikizo cy'umubiri. Ariko iby'abantu bibaza, Eliya wa kane yaragiye, nuko mu nyuma barizera yuko azoba Eliya wa gatanu, ariko uko siko Reverend Branham we yavyibaza. En la página ku rupapuro 408 párrafo 17 dice, hermano Branham, rw'amajana 8 bamubajije ati mwene data Branham, umumarayika wa kane mpemu wa Eliya niwo Eliya nyene arungikwa ku 144 ku Bayahudi mu myaka 3 n'igice y'umubaro mwinshi. Mu nyuma hakabizamurwa, bamwe baratiranya izo nyigisho. Oya namba n'abasuyo n'abantu babiri batandukanye. Eliya yaje mu Elisa yaje mu kibanza ca Eliya, ntihabaye Eliya. Igihe mpemu yera yaza mu muntu yitwa Yohani, namba ntihabaye Eliya afadika, umuntu w'igihe c'indwi, marayika w'igihe c'indwi, intumwa irungikwa kw'iherezo ry'igihe. Mu gihe ca Laodikiya ntazoba ari Eliya afadika uwo. Aha turashobora kubona yuko Reverend Branham de ese terreno del quinto Elías
yifuza ubukozi bwa Eliya wa gatanu, ariko we agaragara nk'umuntu yariko arakorerwamo umuhemu yera mu bukozi bwa kane bwa Eliya. Ariko Eliya wa kane namba ntiyashoboye kugira n'isano n'abayahudi, we yarabibujijwe yuko yojayo. Mbega Eliya wa kane yajanye ubutumwa bwiza bw'ubuntu, we ntiyari gushobora kujana ubutumwa bw'ubwami, kubera yuko abayahudi bo barindiriye ukugarurwa k'ubwami, kandi kubw'iyo mpamvu ubukozi bwa Eliya agira kane n'ubw'ishengero ry'umwami, si ubwo abayahudi. Yerekwa ry'ihema rifitaniye isano n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko abayahudi bo bazobona. Kandi reka turondere hano mu gitabo cy'imirongo, kandi ngaho turarangiza. Haravuga ku rupapuro mu gitabo cy'imirongo paragrafe 176. Aha ngiye gusoma uduce tubiri. Ahavuga hati, igihe Yesu Kristo aza n'umugani wiwe, murabe iyi ni Imana turindiriye, ariko ntazi yebo azi uyu mugeni. Kandi hepfo hato haravuga ati ibyo bizoba nk'ibyabaye kuri Yosefu. Hepfo cyane haravuga hati, igihe umwami Yesu Kristo azoza azi umugeni wiwe, bo bazomubona kandi bo bazovuga ati ubu niwe twebwe twari turindiriye. Aha ni hari we azozana agakiza mu mababa yiwe. Ibyo nibyo bivugwa muri Malaki igice cya 4 umurongo wa 2. Ububaha izina ryanjye, izuba ry'umugororotsi rizobarasira, kandi mu mababa yaryo rizoba rizozana agakiza. Rero ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga hati, mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, yambaye igicu, kandi umunwa w'amazi wari ku mutwe wiwe. Ubu rero hamwe we witegereje neza, muzobona yuko uwo muntu ari Yesu Kristo, kuko no mu isezerano rya kera yitwa marayika w'isezerano. Ubu araje rimwe na rimwe ku bayahudi, kuko ishengero ryamaze kugera ku iherezo ryaryo. Ubu ni byiza uri tubandanye. Haravuga yuko aje rimwe na rimwe ku bayahudi, tuzomubona. Mu maso hiwe hari hameze nk'izuba, ibirenge vyiwe ari nk'inkingi z'umuriro. Mwibuke umumarayika mu vyahishuriwe igice cya mbere, n'uwo nyene umumarayika n'intumwa, kandi n'intumwa kuri Isirayeli. Mwebwe murayibona, ishengero riri hafi cyane kunyakugwa, we azi ishengero ryiwe. Rero ishengero riri hafi cyane kuzamurwa, azi ishengero ryiwe. Uwo Isirayeli izo kwakira, bo bararindiriye. Ubwa mbere azoba ari hehe? Azoba ari kumwe n'ishengero mugeni ry'umwami, abazohindurwa ndetse bakazamurwa. Kandi kubw'ivyo isano hagati y'abayahudi niyo bakamana ry'abakristo. Revera William Branham avuga ati, nk'uko abayahudi bazanye ubutumwa bwiza mu banyamahanga biciye muri Petero na Pawulo, abanyamahanga nabo bazobujana mu bayahudi. Kandi kubw'ivyo niki kizoba kiriko kiraba? Reka turabe nimba tubironka ngaha. Mwebwe muzorondera mu bitabo byanyu, mu gitabo cy'ibimatanijwe,
Ustedes busquen la página Mwebwe 30. murondere ku rupapuro rwa 30 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Ahí ustedes podrán encontrar Ngaha muzoshobora kubona lo que dice icyo avuga. el pasaje que les dije. Cyanditswe nababwiye avuga ngo nk'uko abayahudi bazanye ubutumwa bwiza ku banyamahanga, abanyamahanga nabo bazobujyana mu bayahudi. Y entonces, nuko gutyo vamos a verlo aquí. reka turabe hano. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio de los judíos? Mbega ubutumwa bwiza buzogaruka ryari ku bayahudi n'igihe hazorangira ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Iyo nari nshoboye kubabwira ikintu kigiye kuba ubu, kino kintu gikomeye kigiye kuba kizoshika no mu byahishuriwe igice cya 11, kandi ibyo byabona bibiri. Abo bavugishwa babiri, Mose na Eliya, barajyana ubutumwa bwiza bundi bushasha ku bayahudi. Mose hamwe na Eliya. Ku rupapuro rw'amajana 58 n'amajana 459 haravuga hati yuko abamarayika hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba kugira bahamagare ndetse banegeranye baturanijwe abo ni Mose na Eliya aribo bazohamagara ndetse bakanegeranya 144 12 bya buri muryango. Haravuga hati turiteguye, byose biri mu rutonde nk'uko abayahudi bazanye ubutumwa bwiza ku banyamahanga, nk'uko nyene abanyamahanga nabo bazobusubiza, nk'uko nyene abanyamahanga bazobusubiza ku bayahudi. nuko gutyo izamugwa rizoba. Nuko rero bazobona ukwiyunguruza ku banyamahanga. Ni Mose na Eliya abazojana babukura mu banyamahanga babujana mu bayahudi. Nuko rero hazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya mu gushyizwa kwiyerekwa ry'ihema. Aho niho bazobonera uko kwigaragaza gukomeye, kandi bo bazovuga ati uyu niwe twari turindiriye. Kandi kubera yuko mukumva Eliya mu nshuro igira 5, nta tandukaniro rihari ku by'iyobokamana. Hazoba hari ubukozi bwa Mose, bwa bukozi bw'abaha ibyagezwe. Nuko rero bo nta kibazo bazogirana nawe. Tuzogerageza kugira ngo natwe ntihabe ikibazo kuri twebwe. Simana bahezaga kandi kabarinda. Ndasiga hamwe namwe bundi bushasha umukwiza butumwa Dr. Migerebere Mudezi Marine kugira ngo abandanye muri uyu mwanya.